iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru tuza kugaruka hanini ko ari kwaravugwa mu gisata ca politike n'umutekano. Turaza kugaruka kandi kubiriko biratangazwa bivuye hejuru mu bategetsi bakomeye cyane mu nzego nkuru z'igihugu. Aho tuza kugaruka ku vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca, ndetse n'amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu, ariko cyane tukaza kugaruka ku majambo yavuzwe n'umushikiranganje wa mbere, aho benshi bavuga ko yavuzemwo ukuri gukomeye ku gitero giherutse kuba iburinga n'ubundi mu ntara ya Bubanza. Gervais Ndirakobuca ubwiwe we yarikoreshereje inama. Ese muri iyo nama yavuzemwo iki? Bamwe bavuga ko imvugo ya Gervais Ndirakobuca ifise kandi ahitandukaniye na President Ndayishimiye avuze agoma ashimika ku izina Red Tabara yita umugwi w'iterabwoba, akongera akagiriza igihugu cy'u Rwanda cyane karico gihereza inyigisho za gisirikare ndetse ibigwanisho n'amabiro izo nyeshamba. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca we mu majambo yavuze yashimitse cyane kwerekana ko hari kitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Ikaba ari imvugo itamenyerewe mu bihe vy'ibitero mu Burundi, ariko benshi bavuga ko ari imvugo irimo vyinshi. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Hari kandi akabazo benshi bagumye bibaza ati hahindutse iki kugira ngo Red Tabara ibimaze iminsi ishobora ibitero itahora ishobora mu gihugu cy'u Burundi, ikabikora mu karere karwiriyemwo inzego n'imbonerakure kandi kanacunzwe cyane, ikabikora ikongera igasubira inyuma atamugwanyi n'umwe wayo afashwe. Ese ivyo bisigaye bishoboka bite? Mu majambo Gervais Ndirakobuca yavuze harimo inyishu itomboye cyane nkuko muza kubikurikirana muri ano makuru. Tubibutse ko ico gitero cabaye ku wa Mungu igenekerezo ya 2025 Ruhuhuma uyu mwaka w'2023, bikaba vyarabaye isaha 3:50 mw'ijoro. Cyonda subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo utoje ucikanwe na dushikiriza mwaye kaze mwidonido yano makuru. Hirya yejo kugenekerezo ya 27 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2024 mu nama yakoresheje igihanga abo mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro, ubutungane ndetse n'abafisa bahura n'igisata cy'umutekano. General Ndirakobuca yakoresheje amajambo akomeye cyane atakurya umunwa. Umushikiranganje wa mbere yaradomye urutoke ku bibazo benshi bibaza mu ntamatama. Abateye twese turabazi, barimwo bene wacu, barimwo abana bacu. Amajambo Gervais Ndirakobuca yavuze. Gervais Ndirakobuca yarashimitse rwose ko ibitero bimaze iminsi biba bitoshoboka mu nzego z'umutekano z'u Burundi hatabayemwo agatotsi. Aremeza ko muri izo nzego hariho abahemutse mu mabanga bajejwe bica ibituma ibitero bishoboka. Hari irindi jambo rikomeye cyane yongeye ko ati abateye twese turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Yavuze ko mu gihe abo bene wacu bagumye bifatanya n'abashaka kudusubiza inyuma kandi bazi iyo twavuye nabo nyene ari ukubashira ku murongo. Imvugo y'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca isa niyerekana ko mu nzego z'umutekano harimwo abakorana n'uwo mu rwitwaje ibigwanisho ubarizwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Red Tabara. Ahandi naho ukamenga asa n'uvuze ko mu nzego no mu butegetsi harimwo abafise uruhara mu bitero biherutse kuba mu ntara ya Bubanza. Igitangaje n'ingene ngabakora ivyo baba bazwi ariko ntibafatwe. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca nkuko natanguye mbibabwira irafise kandi itandukanye na President Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu we ashimika cyane ku kwerekana ko Red Tabara ari umuhari w'iterabwoba, akongera akagiriza cyane igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe Gervais Ndirakobuca we yashimitse kwerekana ko hari kitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi.
Leta Tabara iyo ifise ibirindiro muri Haut Plateau za Sud Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo harazwi kugira uve aho hantu wegera urubibe rw'u Burundi ujabuke Rusizi urengane Rukoko ushike Iburinga wipange n'ibigwanisho bikomeye hanyuma utere uca usubira inyuma atanumwe afashwe ngo ni ibintu bidashoboka habe na gatoye ku gihugu gifise abasoda bakomeye cyane nk'u Burundi ngo nta hantu harehare cyane ibice vya Rukoko gushika Buringa vyo bigumamwo abasirikare baguma bakora patrouille. Abanyagihugu baragiriza iperereza ko ritakoze akazi karyo, abandi bo bakavuga mu ntamatama ko inzego z'igihugu zakoranye n'abagwanyi. Akabazo benshi bakwiriye kwibaza, ese hahindutse iki kugira ngo Leta Tabara n'ubundi itere igihugu c'u Burundi isubira inyuma muri Kongo atanu mugwanyi numwe wayo afashwe? Nkuko biboneka muri ibi vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yashimitse cyane kukwerekana ko hari kitagenda neza mu nzego z'u Burundi n'ubundi nkuko abivuga. Gervais Ndirakobuca yabavuze amajambo arimo ukuri kwinshi, gusa natwe ku munsi w'ejo turabijeje ko tuzobashikiriza inkuru itomoye cyane irimo ivyibi ndetse n'amabanga hambaye cyane yoba yenyegeje mu nzego z'umutekano, kutumvikana kuri yo mu bihangange bikomeye cyane bituma bamwe batangura gukorana n'iyo mihari. Nako kandi ngo hari abategetsi bo bahabwa amabuye y'agaciro bivuye kuri iyo mihari gwanira mu gihugu ca Kongo. Imihari tumvikana Leta y'u Burundi nabo bakagira amabanga mwamwe babamenera arabana n'igisata cy'umutekano ndetse n'ibitero ingene bazoja babikoramwo. Ese abo ni bande? Tuzobagaruka ko mu yandi makuru. Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe NDAKUGARIKA, asaba ko ikibuga c'indege ca Bujumbura cotunganywa neza. Uti twese turaja kuri aeroport ukabona ko abantu ari benshi, kubera iki karabanye? Aeroport yo muri Kenya yarigeze gusha, twese twaca mu mahema, hari uwigeze yidoga. None kugura amahema abiri ga nyakubahwa mushikiranganje kugira abantu babe à l'aise, hari amahera menshi bisaba, naho twosaba sponsoro hano nyene baca babigura sur place. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu munsi genekerezo ya vyashikirijwe ku genekerezo ya 27 Ruhuhuma na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa NDAKUGARIKA mu nama rukokoma yabegwa n'igisata c'ingenzi iri kirabera kuri Club de Lac Tanganyika. Agira ati ingorane kwigereranya n'abandi barya ba Ethiopia barashobora guhamagara societe y'abashinwa kubera bafise indege 150, twebwe ntazo dufise. Duciye mu ihema hari ingorane zirimo, dufatiye ihema turyubake, niyo hagera amafinansema yo kubaka aeroport tuzorikuraho. Reverien Ndikuriyo ati ibi turindira ngo hazoza imfashanyo canke credit, abantu benshi bavuga bati reka babe barajegera. Rero dupange akarere. Ivyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi NDAKUGARIKA Reverien Ndikuriyo, benshi bumvise ko ari imvugo ikomeye cyane kandi irimo ukuri kwinshi kucokorwa kugira ngo ikibazo n'ubundi ikibazo cyotuma ingenzi nyinshi zirumbira igihugu cy'u Burundi n'ubundi baza mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabona harasa neza cyane. Mu ntara ya Bubanza abakozwe ko n'imyuzurira bavuga ko babayeho mu buzima bubi. Mu makomine ya Gihanga na Mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, amazu arenga 2,000 yarasituwe n'imvura y'isegenya haraheze ukwezi. Bene amazu bahuye n'ivyago bemeza ko ubu babayeho mu buzima bubi. Muri komine Mpanda amazu arenga 1,000 niyo yasituwe n'iyo mvura y'isegenya ku bw'amasoko mu ntwaro. Imitumba yose ya komine Mpanda yarakozwe ko. Ku mutumba Kibambwe mu kiyaya amazi y'imvura ntatemba, amatafari mabisi nayo aca anywa amazi akaruhira gusenyuka. Nimbwe ngo kubaka muri kino gihe vyo bidashoboka, niko mwe mu bajejwe intwaro ku Mpanda abivuga. Abanyagihugu babandanya bafise ubwoba ati twari turyamye mu ijoro, ababanyi bacu babonye imigaga ku mpome z'inzu iguma yiyongera ku munsi baca baradutabaza. Umwanya muto inyuma yaho inzu yaciye isenyuka. Ubu twasavye umugenzi kuduha indaro, akabaruke umwe mu banyagihugu bo muri zone Musenyi amenyesha.
Musanteri wa komine Mpanda nawe arahumuriza abanyagihugu yemeza ko baronse imfashanyo y'ibipfungurwa. Ni nako ngo vyabaye muri komine Gihanga, imvura iheruka kugwa yarasambuye amazu arenga igihumbi, imifurege yo kuvomera imiceri yarasheshe, imirima y'ipampa nayo yishiramwe ko Jericho ariko irimwo n'abanyagihugu yaratewe n'amazi hagati y'ibarabara rya 10 n'irya 6. Titwarasavye intwaro ngo turi hame ngo tuharime umuceri ariko yaranse. Isizeni yose y'uburimyi itubaye ko imfa gusa, ntitubona ico twokora ngo tubesheho imiryango yacu. Inyuma y'uburimyi bw'ibigori hakurikira ipampa vyiganwa n'umwe mu banyagihugu bo kwibarabara ry'indwi. Ni mu gihe kubw'amasoko mu ntwaro bo bavuga ko iyo myuzurira ije kunyura ibijanye n'uburaro ubutari bumeze neza mu ntara ya Bubanza. Imiryango yakozwe ko kandi ikaba yiteze ko abagira neza ngo bazobafasha. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo tojikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Usanguze kandi bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa habigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.